Ngiye mukobwa wamukuye. Bo ujya umukobwa novuga yuko ari John Elart yabikoze. Era hano yamuzanye. Ya Elart niwe yamuzanye. Okay. Gusa yaravye tayi wanje arandaba ingene ngana acavuga usino muzanira ukidemu cikibigi canke umusumba cyane. Ifuko ndamuzanira umukobwa bangana. Arazi ico ariko arakora. Ya niyo mpamvu yaciye abasirias yarazi yuko je ndi ahandi sindiko ndafyina ndi mu kazi. Asari yaciye gukatira amatara n'amazi. Ya yaragukatiye amatara n'amazi. Sinovuga ngo yarankatiye amatara n'amazi gusa na umuziki ndafitiye ishavu ryinshi sana. Hajya bavuga ngo winjiye mu kintu ngo nushire inguvu nyinshi. Sivyo niho umutipe umwe w'umukomediye yivugiye ngo uwitonze kera uwitonze yamira ibinoze ariko ubu uwitonze asigaye yamira ibiboze. Kubera ugira kwikinga. Ya ndayijako bien nkafata taxi vero mva mu isoko canke nagiye ahantu. Ya kinga na home pap nkipoeshiza basi bigahera ngaho. Hajya kugira kuba umustar ntibisigura ngo uce wigira nk'igitangaza ku isi yo. Siren Vibes TV. Ndaramukije ndabahemyiriwe bakunze ba Siren Vibes nibaza ko meze bien. Ça allait bien. Meze neza aho muherereye. Iyi ni Siren Vibes nkuko mubizi twihayangira ryo kugira tumenyekanishe impano z'abarundi impano zinga mu gihugu kugira ngo muzimenye hama munazi supporting mwamanje kuzimenya ko ndazi ko umutima wo gufasha ndazi ko abandi mufise amagabo mubanza kubanza kumenya ngo mugira mufashe muri support ibyo bwanyu. Uyu munsi uri kumwe n'umutumire n'umuririmbyi uri bangita ba coming canke bakiri ko baraduka bakiri ko bangita bamwe bita ngo gato karakura yitwa Mr. Joker ariko reka ndamara kugira ngo twibwire byinshi abatamuze bamenye ni sawa. Ego ni bon. Umeze neza. Ego ndashima. Je namvuze ko twari Mr. Joker nibyo canke hari handi ngira abantu bazi je ntazi. Ya ni Mr. Joker izina. Amazina yandi abandi bantu bakuzi ko na yahe. So nibaze ko ari ryo Mr. Joker nigi abantu bazi nimba bashaka kumenya amazina abavyeyi bampaye uko. Ushaka kuvuga ko kuva kera ari witwa Mr. Joker? Oya gusa ndafise amazina abavyeyi bampaye no kwishuri. Aje nyene abandi bantu bakuzi ko hari abantu usanga mwayiganye batazi ngo Mr. Joker ngo niyinde ugasanga hari amazina yandi bakuzi ko batazi iryo. Ya amazina nje ukuri nitwa Munezero Raphael. Hama Mr. Joker yavuye he? Bo Mr. Joker na Joker harimo Joker wo kukikarata. Hakaba na Joker umuntu agira ama joke akira atera inkuru. Ya Joker yavuye. Bo Joker kwanza no muntu abari funny ari so funny atwenza ego nanje usigura ngo funny. Ya Joker no muntu abari funny nanje kera niho na byari bindimwo byo kwineza nakunda sana ibintu byo kunezerwa no ndi kumwe nabandi tugatera inkuru dukuru nyene dutwenza tubeshe ukabesha ariko ubajya bavuga ngo ubeshi buraryoshe kumviriza ni hamwe bavuga ngo inkuru cyane hogira bigeze by'amakuru mu kiwani kera twatugira kera tukira abanyeshuri mbo oya navyo nagira wagira inkuru zo kubesha zimeze gute mbo zari gusazi iyo watoto wanasemaga hadithi njoo eleza sungura na tembo sungura hivi na hivi basi ikawa hivyo watu wanacheka tu. Yani baita mkirundi baita gute ibi jajo ni bijajuro canke ni ngo sokwe tube turajajura tube turajajura ni bijajuro kirundi ndarenze umva wakuze ukora ibintu by'amajoke byo gutwenza abantu uretse ko umukomedi so oya ntabwo nigeze kuba umukomedi me naravyumva ko no bikora me indoto yacihinduka ntiyabaye ikiba yo kuba yaciye ipfa no ntiyapfuye hajya impano ntiipfa ya impano iribika mu muntu hajya bavuga ngo ntuzoroke gukora icyo ushoboye kubera kijya kintu utarashikako canke utararonka umuco waco neza kora kijya ubona kwanza imbere yawe ya niyo mpamvu nahisemo ubu ni wakujya nyene impano ntiipfa impano iri mu muntu kubera n'ikintu imana iba yaremanye umuntu bisigura ngo ubunye urazi ko ibitse impano zibiri iyo kuririmba hamwe niyo gutwenza abantu ya yego gutwenza abantu rusuru ko ushaka kubishobora kora kurazi ko umuntu atwenza afite abantu batwenza niyo wandi usanga umuntu akumenyereye akuravye maso gukaye handavye nka gasore mu maso kuranzi ko ibintu vyiwe byose ari gutwenza usanga watwenza utabanje ko ataranavuga naho nk'abantu bakuzi kuva kera utwenza bashobora kuraho gacha batanga gutwenga takana kimwe uravuga
ya abanzi kera abo twiganye twashobora no guhura bambonye gushaka bibuka ibyo nyene twabanye ku ishuri uko nari meze ugaca usanga atangiye gutunga canke yambwiye n'akajambo nakunda kuvuga kera kakamutwenza uko uribuka nk'ikintu wari ukora kera kigatwenza abantu kurusha nk'utuntu wari dusa twa kera wari ukora canke amajambo wari uvuga agatwenza abantu bumve ko vya vrai iyo mpano yo gutwenza gukora ko yitwa Mr Joker aradira yitwa izina ni probleme zawe sanga ariko ragukurikirana hano zoja kuvuga ati nekore ki yise Mr Joker ace fa kuba kubona mwe mpano kora ko dusa arenze batwanza nka kidumura twakora ama comedy ha Mr Champagne bande Alvin Smith bafise n'amatanade yo gutwenza nawe wowe waciye wita n'izande gutwenza umva ifa ku developer n'igitana yo gutwenza gusa ari abantu bafatikanya ibintu ugasanga umuntu yinjiye mu kintu ariko kijya kintu ciwe ca kera ntagihebe aho nshatse kuvuga nk'umuririmbyi umwe ngaha dufise ngaha mu Burundi aho aragira ibintu by'ubukomedi kandi kuri Instagram yo ugasanga byuzuyemwo nyene by'ubukomedi uko kandi asanzwe ari n'umuririmbyi azwi cyane gose gusa Jesse nashatse kubangikanya ibintu gusa nahisemo kuba serious ikibazo warabibangikanye utabizi kora ko yisi zirande byo gutwenza niwisi zirajanye n'umuzika wisi zinajanye na comedy nirirya zina nyene sinashatse yuko riva nashatse ko ngumana umva uri gumanye hari ibindi bintu uca oblige ku develop kubera ko rya zina ryawe witwa rizomenyekana abantu bazori kumenyerako donc foko sigura impamvu witwa Mr Joker banamenye impamvu witwa Mr Joker ariko nashatse gusa tugira kantu gato ya freestyle base abantu babanze batwenge imbere yo kubaririmbira ko kuririmba ndumva ndi serious sana mu kuririmba cyane gose mu gutwenza wapi mu gutwenza bisa nuko byamvuyemwe buke me ntavyo no ushobora kubera ubu nawe urambona ndi serious nabaye serious umva ko hari ibintu wavuze mu ntango wenyine uhejeje kuvuga ko atari ibyo baravuze ko umuntu impano ntipfa bayibitse mu muntu kandi impano yayibitse mu muntu ahantu hose iguma yimanifesta iguma yimanifesta me iyo uhisemo gukora ikindi kintu kimwe urashobora bijya bindi kwanza ukabireka kugira ntubangikanye ibintu ucureka kwanza bijya abure winjiye mu kuririmba winjiye mu muziki watambyinjiyemo yari byaje gute kugira wumve ko wumva ushoboye kuririmba mu byo kuririmba novuga yuko kuririmba ni impano Imana yamaye kuya nabibonye kuva nkiri ku ishuri hageze muri cha musique narari ngeze ko ndirimba abanyeshuri kwanza baraceceka ko bari bazi yuko ujya arafisi donc arafisi muri primaire twaririmba hajyanye mu primaire ngeze kuririmba baraceceka nyene bakumviriza bakavuga nti reka tumwumve si nk'abandi bagiye imbere uca ushaka gutwenga yagiye gusa imbere kuririmba muri cha musique uca wumva ushaka gutwenga umuzi byaho aririmba Ago Jenny njimbe nari serious sana mu kuririmba kandi n'umwigisha arashi neza kabisa wari uri buturirimba tumeze gute ko kira gihesha indirimbo zari zihaye twasanga two turimbo nyene z'Imana bakijijwe gusa aho nkiciga indirimbo nibuka nakunda kuririmba cyane abantu bagakunda yari irya ndirimbo ya Kanumba muri Tanzania ya gospel yiwe yarafise indirimbo yarafise indirimbo hapana imwe yakoze indirimbo hafi 3 izo je nibuka wotubwira uturimbira gatoya ku ndirimbo yiwe hari indirimbo yaririmbye ivuga nitaya inua macho yangu nitazame milima msaada wangu Baba utatoka wapi msaada wangu katika Bwana mbingu na nchini ndirimbo ni ya Kanumba afite numvise ko ndayizi mbwa sinari twari ya Kanumba je nayimenye kubera Kanumba umva kiragiye ni waja ni uhoro wemeze abanyeshuri nabigisha bana kuyo ndirimbo n'umwigisha yaravuga nti ndakumviriza wari wiga kubera abigisha afite igiswahili monami ibake yo muri primaire kweli muri primaire nize kuri Sainte Famille kuri École Sainte Famille mu Kinama ego niyo ego cyane ego ubu rero Mr Joker winjiye muri industry y'umuziki wavyinjiyemwo gute ninde yagufashije kuvyinjira kuko hari igihe usanga bigoye ko razi ko kuja muri studio ibintu byo kugira ama connaissance nko kuza gukora ibiganiro ibintu bigoye fe ko umuntu hagira umuntu agucira inzira byaje gute kugira ushoye kwilance bugati ibintu natanguye neza nk'umuririmbyi hajya novuga yuko umuntu abakeneye abantu hajya umutwe umwe niwigira inama naho woba ufise impano runaka
rondera bajya babizi cyane bajya bayirimwo urayifise n'ivyo me rondera abantu bayirimwo irya mpano babibayemwo bijya bintu ubifitiye impano barondere hama babaze ivyo utazi bakwereka inzira neza kubera urashobora kuba ufise imbuto nanjye mfise umurima jenda mfise umurima kandi ndazi gutera wowe urafise imbuto ariko ntabwo uzi gutera ya ugacumbwira ni fata izi imbuto ziwanje tuzitere mu murima wawe kubera uzi gutera hama bizomera uzoraba ico uzoma nivyo ni n'amajambo ageze indirimbo yawe uherutse gusohora yitwa support me nibaza harimwo amajambo y'inkoramutima waririmbye ubwira abantu bagusupportinge ufise impano ariko hari ibintu bimwe udafise muraba abirabure nka jewe muri abanyafrika iyo ndirimbo ifise message iremereye wayumviriye gute kugira ngo ushobore kuri indirimbo nk'igi ya hajya urabona hari igihe ura usaba nk'umujournaliste umumenyesha makuru kamusaba nk'ikiganiro uko ukimusaba akabona nk'uko umubwiye nabi umusuzuguye hajya nk'umutuzi rero aho kubimubwira live je nahisemo kubishira mu ndirimbo byaragushikije bintu mbo yamaze apana rimwe byari bimaze kunshikira kenshi gusaba ibiganiro babinyima nshika kuma radio atandukanye yanshika harya rero n'ahandi flash yanje sino havuga flash yanje yahezeyo bambwiye ngo siga flash tuzovuza indirimbo yiwawe flash kandi actually ufite ryiza uririmba neza kora n'amavideo meza kugira ubone umuntu mu webcam akora amavideo nk'ayakora uyu muhungu vraiment n'ibintu byo gushima byo gusupportinga ya byose no gushima nyene Imana kuko hajya uri mu kintu itegerezwa gushira mu buserie ukaba serious none wewe wibaza ko ari kubera iki bakwankira ko je canke ni utashishikara ngushire mu mwete wo kusaibiza ibiganiro kuraza arigira nabo bafise akazi kenshi cyangwa ugasanga bafise abantu abatumire menshi cyangwa wacucika intege kura ko hari igihe abavuga ko abajeunesse babima ibiganiro abantu ugasanga nawe nivyo winjiyemo ufise mu mutu ugasanga nivyo byaciye biguca intege mbo je kwanza nari umuntu je sinkunda kwikorana ya mbashaka gufatikanya n'undi ikintu ntazi ndakibaze bakimbwire ya hajya nagiye ndabaza ingene bimeze ya ntarashika handi ntaraba Mr Jokuku nkiri Mr Joka kuririmba mu cité abantu banyumva mu cité uturimbo twanje hama nkaca nifuza nanje ko indirimbo yanje izovuzwa ku radio canke nzokora ikiganiro nk'iki ndiko ndakorana nawe ya nkibaza mbe no cahe no bitangura gute byarangora sana ya byarangora ubu ni bimeze gute mbo ubu ndibaza yuko biriko bigenda neza kubera yuko nibyo nguma nsaba misi yose ni support gusa nijya support mwabonye muca muvuga ni zino mpano tegeza kuzigeza ahantu yitwa zire kukunyene ejo zizoba ikintu ya washaka kubarimbira abantu kanu gatoya kuri support me bumve ni indirimbo wakoreye amashusho yawe yakoreye muri studio muri kwa X Factor muri New Era ya muri New Era entre ukora n'amandirimbo ahantu hazimvye uri umuntu kibitarazi gusa ntagufasha mu byo gumafaranga we meze neza kuvuga bo no kimwe gusa no bishimira Imana ya no bishimira Imana kubera nawe nyina video yawe yitwa respect ya respect irimo umukobwa mwiza nge mukobwa wamukuye bo ya umukobwa novuga yuko ari John Elart yabikoze Elart no yamuzanye ya Elart no yamuzanye gusa yaravye tayi wanje arandaba ingene ngana acavuga usino muzanira ukidemu cikibigi canke umusumba cyane ifuko ndamuzanye umukobwa bangana hama hari ukuntu matsinga nkamenga muramenyeranye rayibona bijya bintu biba bigoye ku muntu mutazinane kumva ari Elart yamuzanye ya Elart no yamuzanye hajya nawe ujya mukobwa nyene yarazi cakora hajya arazi ico ariko arakora ya niyo mpamvu yaciye aba serious yarazi yuko je ahandi sindiko ndafyina ndi mu kazi uwo tuzohora wese dukorane mbe umukwini video w'indirimbo yiwe negeza kuba serious vivre bijya bintu ndimo ya sindabe ngo turazinanye canke kana Bigi haravuga ngo abakwini video abafise bagi barinze barabashiri babo ntivyagushikiye ntibiragushikira ngo kuba nkuge mukwa muheje gushutinga video zange mugishiye muja mu bindi bo kwanza novuga ya birabaho kuri benshi me Jessica byagenze gute wewe bo je nibaze yuko twajeje gushutinga ijya ndirimbo kwa twashutinze iminsi ibiri ya gusa umunsi wa nyuma duhejeje gusa bwari ubwa mbere no kubwira
nubu ebana ni text to message basi byo kuvuga ngo tubonane duhera ku waciye message umukatira amazi amatara cyangwa niba ukatira amatara n'amazi avugisha ukuri asa ari waciye gukatira amatara n'amazi yaragukatiye amatara n'amazi sinovuga ngo yarankatiye amatara n'amazi gusa nanje nsanzwe nkunda akazi kiwanje ku muziki ndakunda kuba busy n'umuziki wanje sino kwita mu bintu bitari muri programme ziwanje canke niko ratoragira ya fan base yendi nyene yebona amavuga ati Mr Joker na Peter Pare kisha wanze kubona mademo hapa na hapa hamutanga kuinteresa ku bademo no gusa je ndiko ndakora reka kwanza niyo mavungu ndaguposta cyane ku mastati wanje nkore kwanza nkore kubera ikiri muri jewe ndakizi ntegereza kugishitsa kwanza hama nzoje mu bindi kubera umuziki ndafitiye ishavu ryinshi sana hajya bavuga ngo winjiye mu kintu ngo nushire ingufu nyinshi sivyo niho umutipe umwe w'umukomediye yivugiye ngo uwitonze kera uwitonze yamira ibinoze ariko ubu uwitonze asigaye yamira ibiboze kubera iki yisiguye gudamira ibiboze oya ntabwo yabisiguye yabivuze uko nyene nace navuga ni hajya wishizemo ishaka ryari ryo ryose urashobora kubikorana ingufu muga vyamaze kubura nta kimwe bari kwikumariye vyamaze kuba nawe uravyumva ucuta ego hama afite uri kurira mu upcoming hari ibintu nyene babicoroshe ku upcoming ama déplacement ntabagoye ndafite imodoka yawe ushaka kwifatira kabisi kawe alaise kwifatira kamoto alaise uri kuriyumvira uhora wihaye image umaze kuba nk'umustar hamwe bikunanira gufata bisi uri oblige gufata taxi gusa mu gihe uzo utararonka imodoka yawe ndiko navuga mu mvoro z'amasukura imodoka yawe ziba byoroshe ariko mu gihe kora ziko bahari badafite imodoka ndera aba superstar ara uyumvira ico gihe uzomeze gute canke mu bisanzwe je ndiko nkora umuziki ndifuza yuko ejo canke higa yejo nzokora ibintu vy'amateka kandi bitangaje cyane yabizotangaza abantu benshi kandi nama nabisenze sana nabisavye n'Imana izo binshitseko byo kugira ku makinga ku mamoto mu mabisi bijya n'ibintu bisanzwe sana urugira ku ikinga ndajako bien nkafata taxi vero mva mu isoko canke nagiye ahantu ikinga na home pap nkipoeshiza basi bigahera ngaho hajya kugira kuba umustar ntibisigura ngo uce wigira nk'igitangaza ku isi yawe buri umuntu usanzwe mbone wa mustar hamugira kuri bigi ku rwego nk'ngo ba sad big ba bface uzofata taxi vero ga Mr Joker bizovana kubera bizovana nyene niki n'umwanya kubera ntashaka no nzoba ndi mu rwego mvuga nti mva muhira kuri programme kwanza byo gutembera ku mutaga bizoba byaheze gutembera mu system cyane n'amafaranga zoba yarabonetse amafaranga zoba hari kandi ibyo binda bisaba Imana cyane ndavyize yuko amafaranga azoza kandi amafaranga azokora Kwa natarumva Mr Joker bagira ga freestyle bumve ku ijwi ryawe bumve n'ukuntu wandika Okay, so nagomba ndababwire ku ndirimbo gusa support me kubera ariyo iriko iranyandikishiza amateka iriko iranyerekaho ivyo abantu basigaye bakunda bisigaye nyereka urukundo mu bantu basigaye bakunda gushikaho bishimisha cyane ndiko mbwira wewe uriko uratubona ngaho nyene nataka uni support kabla sijafika maana nikifika utanilaumu nataka niitwe nyota ya Afrika sababu ya kipato inakuwa ngumu kama wewe una mbegu leta tupande sababu mimi na shamba ila sina mbegu ukiniona nalima sitazami upande maana mimi na wewe ni kama ndugu mziki wa Buja Flavor umeharibika kila mwanamziki ana mtangazaji wake mimi sina mwanamziki wangu kabisa Jaya nasigaye ya majambe. Ziwanza wavyumvise. Ivyo bintu. Aho navyumvise. Kama mwanamuziki ngo iko na mtangazaji wake. Bavuge ko James barimvye banje ari bande. Mama kuruja. Oya yuwa sindahazi n'abandi sindahazi gusa nibizere yuko bahari gusa iyo uteyibuye mu mwijima hari abantu uwo rifashe uza kubira ngo urambabaje. Hari amaze kugira ko bavuze none. Amaze ko ntiyo bimbwira nizere ko atobimbwira naho yoba hari ntiyo bimbwira watanze message ku bantu bose ku bantu surtout abumva Igiswahili n'ikirundi ko nibaza ko abantu bumva ikirundi benshi bumva Igiswahili message yawe ubona abantu bayakiriye gute ugerageje kora feedback z'abantu kwanza mbanje gushimira kwanza abantu bose cyane baguma bayambwira Ebana big up sana abaguma bagira comment zabo kuri YouTube wanje
ndabashimiye sana na abantu bose kubera indirimbo ndabona yakiriwe neza sinovuga yuko gusa ico novuga kuri respect novuga yuko respect yabaye indirimbo yaciye inzira yaraciye inzira hama support me iraje ibandanirizaho hama ubu rero singiye kubaryamika ngiye kubaha ikindi gikorwa kimeze neza kandi kiryoshe bagiye kuryoherwa bagiye kuvuga nti uno mwana ntabwo ariko arafyina. Okay, uje neza uje sinzi ko tworangiza uvuge ubwira abantu ama social media yawe ko nibaza ko wowe gukurikirana hose no gukurikirana kuri YouTube gusa nimba tubwira abantu bakurikirana aba star bacu kuri Instagram wosanga ufite followers bangaye kwanza bo ni bake kabisa bashoboka vuga tugusabira followers nimba ari jana ni bon murashobora kunsabira gusa ndafise umwe 100 combien niyo kiyugurura iracari nshasha niyo nkiyugurura okay umva ko ni hakiza ni hacugura ama social media ziwe YouTube Facebook Instagram mugende mu follow ngitwa Mr. Joe hamvise ko afise impano afise talent nta wamenya uyu niwe tarageje y'u Burundi niwe bavuga nyenyeri y'u Burundi bwejo donc mu following yabi nkuko yabivuze mu supporting ubu akiri hasi nimuze mu supporting yaramaze kugira hejuru aho azwaya wengene yahegejeje donc nahagere muhamugije niho bigira ingufu sezera abantu so ndabashimiye cyane hama ni ndabizeze yuko singiye kubaryamika vuba cyane mugiye kuza murabona Mr. Joker update umwanya wose ndi update washobora kubona picha yiwanje cyangwa ukabona link yiwanje ntuyirengagize gira subscribe kuri channel yanje gira iyabone kuri Facebook page Facebook yiwanje Joker official ushobora kuyisanga kuri Facebook Instagram Joker official Twitter Joker official bo ndabashimiye cyane mwe mukora dukurikirana ego reka tubashimire cyane tunabibutsa ko ushaka kubegwa ushaka kwambara neza umwana wo mu muji ushaka kwambara ibintu bisukuye ja muri village market F10 ka Oscar nibaza ko atamunatazi hose uramuze Oscar cyane gose nta munatamuzi Oscar ni ndetse batamuzi personne donc mushaka yakira neza no mupapa tukunda afasha abajene benshi mu entertainment mu kubambika abantu bakora ama video canke twe ushaka kwambara neza ndakwangira Yesu kayime atakupendeza urumva acha bigufasha mo donc nimba mushaka kwambara neza no kuri afise ibintu vyiza ibirato impuzu amafime amasaha kandi ni kubahungu no kubakobwa na papa na mama donc host boss ashaka kuronka impuzu kwa Oscar muri village market F10 genda mu wego ntimuzumgira sinababwiye hama ndabaseze ndababwira ati onze mboku mugire subscribe musige ma commentaire yanyu kadavuga nce neza musige ma commentaire yanyu ngaho umunsi nimugende uko nyene abantu bari biganiro gace bigira nibashije ko na like na wa muntu horagira gutya arahari vraiment arahari kandi amaze kuba abigira kenshi donc niga muntu abigira ucyanye ni bon mugabo uzatubwira impamvu wabigize kugira ngo dushe gutahura aho twakosheje dushe kuwakosora nivyo turakunda cyane dukora ku bwanyu mwana mudukurikirana kugira ngo muduteye intege natwebwe dushishikare gutera imbere namwe mutera imbere ko duteye imbere hazo bateye imbere igihugu cyose ndabashimiye cyane natadukunda bizu Siren Vibes TV